bahunze igihuha kandi 2015 c'était prévu canke baba barabwiwe ko bategeza kugaruka mu Burundi bakuyeho ubutegetsi buhari iyo message bari bafise mwebwe tuzobasubiza mu Burundi wanyu tukureho ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD hama mutahe canke yiri nzira ya kabiri bashaka gukoresha tuzogerageza ibishoboka byose dukora ikiroberi kigwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD hama tuje mu mishikirano mu myumvikano hama bugurura imipaka hama mwebwe namwe mutahe mugende gusangira ubutegetsi na CNDD-FDD yagumye baremamwe icizere yagumye babwira ko bizoshoboka iki kino cyo barundi ko bariko barataha nindi karata yemeza ko President Paul Kagame yatsinzwe muri Kongo kama twabivuze ngaba no kadutera amabuye tukavugana my friend vyari sanse ko ijya ntambara iba mu mezi ani bakaba barangije ibintu byose niko urugamba rwari rwarateguye niko karata niko plan niko vyari vyaranditswe sivyo mu mezi ani ijya ntambara bari kuba bahijije ibaye ndende sivyo rero kubona ari kararekura abarundi ati ni mwitahire ntashwa afise urabonye ko ne mu kiganiro abamenyesha makuru bamubajije ntiyashotse agaruka ku mpunzi zacu z'u Burundi cyangwa ku kibazo cy'u Burundi ariko yaravuze ati twebwe u Rwanda nta gihe na kimwe kwanse kugurura imipaka atabarundi ubwabo nibo base kugurura imipaka ariko akibagiza neza ko kandi nawe impamvu arayizi yatumye u Burundi bwugana imipaka. Hello guys, mameze neza sonne linkarlen alu comme d'habitude mafseri gwamenye musimeno maso yinyana so guys maso yinyana mnajiona barava sana tunawapenda sana mimi na John Mabu director na leo promoter ngene naraye ngoya kwanza mnajiona tunabalova igiswahili caduze mwino misi igiswahili zigayimvuga tunabarova sana abantu bose dukurikirana tunawapenda sana ducisha mu dutwenga tubatwenza ntagakuru ufise gatwenza tuko muko kuroho zetu tunawazilikana Swahili rundi bahitwa Swahili rundi cyomugihosha nagasenyi kirakoranye aho rero numva natesheje kabisa twaje gutwe so Liam promoter mbona una haraka sana unasikia sasa Liam promoter karibuni Liam promoter ejo kuzokora inuzenya emisi mu Giswahili reka ndazi Giswahili tuzokora emisi mu Giswahili tutajaribu au na kuvuga tutajiaranje uitwaye sawa no mu Cyongereza hose nta kibazo so Liam promoter imbere ya byose maze yuko umeze neza cyane ko ndameze neza ukunda kubona umeze neza ko warinze imbere ya kamera umeze neza bawaraye neza mbere abazi kumeze neza ni wewe of course nibaza kubiza gusa abantu badukurikirana babwire ko umeze neza ngende babwire ko Liam promoter ameze fresh linkarlen alu ameze fresh kabisa n'abadukurikirana neze ko bameze fresh mwese en tout cas warinze yugura connection ameze fresh ureka kumera fresh nojya ataronse ubasha bwo kugirane bwo kugura amamega yo gukurikirana ibiganiro vya alu ariko c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde c'est pas tout le jour nizere yuko ejo bizocogenda neza bizogera neza no kwama gusa kandi uyu munsi ubuze ayu munsi ejo zoshuronka yukwezi ikintu namamvuga burya abantu ikintu tuba tubura n'icizere muri twebwe nye uzi ko ari abantu bafise ibintu byinshi bashoboye ariko icizere bakibuza cyo kumva ko ibyo bintu babishoboye hari abantu baba babona bakatati ndetse geno no sesangura nka John Mabu cyangwa nka Liam of course kandi ikindi naco ibintu ugasangura bishoboye ahubwo icyo cizere cyo kumva wo bikora nico utarashobora kugira so kandi umaze kuba atacizere ufise mu buzima bwawe bwa misi yose my friend menya ko ari mpwemu mbi iyo kubera ko ikintu ca mbere nta kintu nakimwe cyawe kizotera imbere atacizere kirimo iyo ufise cizere kino kintu ndashaka tukivuge iyo ufise cizere uno munsi urakora bikanga ejo ugakora bikanga ariko kama ufise cizere ko ejo bizokunda nuko biba biri so Liam promoter ikintu ushaka kubwira kwanza abantu ngoma ndabibutse gatoyi
na fait jewe igihe natangura bino bintu kugira cyo tuja mu kiganiro oya ico tuzogikora undi munsi no kubibutsa gusa le fait kugira je ntangura ibi bintu naje kugira ngo mfashe abajone bafite impano kanaka ndabibutse yuko ufite impano ntuyicarike aru ahari so welcome ni Mariandre ngaho hari umuntu kwere wogera ataguhaye ibyunguka konzo ukundi oyaha biravana monami bon urumva hariho nk'umuntu sawa dufate nk'umuririmbyi basi je ndafite umuririmbyi wanje nabivuze ryari voilà urabona basi n'akarorero Liam Promoter écoute si no kuvuga ngo kumuduza hariho abantu usanga baronka amafaranga ya studio kuja muri studio kuririmba ntibaronke aya video canke ya promotion rero kimwe muri ivyo nashaka kugufasha wowe urashaka gufasha umuntu agakora video of course nkamwidugiriza nkamwubaka mu gihe yicaritse impano iwe twayiduza so reka tuje mu kiganiro nyezina turi mu vy'abastar turi mu byo kuremesha imitima y'abantu ubusanzwe abantu bakwiye kumenya twebwe ubundi turabastar nubwo dukora bino bintu n'abastar turabastar mugo bakunda igihugu ibi ndiko ndabivuga ndafite impamvu twanda bivuga biraza kujana n'ikiganiro tugira dukore antuka birafite aho biza kujya we watangure mu bintu by'imiziki of course watangure mu bintu by'inziki byo abantu bakumenyeye mugo buri mu bintu byo kuvugira iki igihugu of course so Liam Promoter reka tuje mu kiganiro nyezina kandi twagize ivyunguka twakoze ivyunguka oya ni muri Buja Fast bakumenye market bakundi nyene ni Buja Fast wowe ukeneye kugura cyangwa kugurisha genda muri Buja Fast ni muri Galerie de Boulevard A18 canke ukeneye kumenya vyinshi canke kuraba ibidandarizwa muri Buja Fast nyamburi kure udashobora gushika ku kibanza ja muri Google andike www.bujafast.com ibintu bice bigenda neza cyane so Liam Promoter nibaza ko tutorandira cyane gose batse tuje mu kiganiro nyezina kweli Liam Promoter biraboneka yuko impunzi zagiye mu Rwanda jengigwa ko nta BCD impunzi zahungiye mu Rwanda benshi muri bo batanguye guhunga bagaruka mu gihugu cabo Burundi eske ico kintu kitusesangurira gute ni inkuru nziza kandi ni inkuru cyera bwanye nayakiriye neza kubona hari abarundi umuntu kuba mu gihugu ciwe kugaruka kubona hari abarundi bahenzwe surinye bahenzwe bakabona neza ko mu nyuma bahenzwe guhendwa hama mu nyuma ukabona ko wahenzwe canke guhunga hanyuma ukabona ko ibyo wahunze atari ivyo by'ukuri ni ibintu bibabaje kawaida bahunza amahoro igihe 2015 bamwe bagerageje guhungabanya umutekano mu Burundi bahungiye mu Rwanda hari n'ababakurikiye kuko igihe ca 2015 je ndemeza ko hari abantu bahunze igihuha ni nabo beshi bahunze igihuha kandi 2015 c'était prévu canke baba barabwiwe ko bategeza kugaruka mu Burundi bakuyeho ubutegetsi buhari niyo message bari bafise mwebwe tuzobasubiza mu Burundi wanyu dukureho ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD hama mutahe canke yiri nzira kabiri bashaka gukoresha tuzogerageza ibishoboka byose dukora ikiroberi kigwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD hama tuje mu mishikirano mu myumvikano hama bugurura imipaka hama mwebwe namwe mutahe mugende gusangira ubutegetsi na CNDD-FDD bundi niyo message bari bafise murabona ko hari ugwaruka rwinshi hariho n'icegeranyo cavuye muri Amerika cakozwe na nishini shirahamwe irihe bagiye rivuga ko hari abajene b'u Burundi bari ko barinjizwa canke bari ko bahabwa imimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda ibyo si ibintu byo guhisha canke bibinyoma canke iki birazwi ko hari abajene binjijwe muri Rede Tabara sivyo abajene binjijwe muri M23 n'ubu ariyo bari sivyo babasezeranya ko bariko baragwana kugira ngo bazogirene bazotahuke mu gihugu cyacu cy'u Burundi mugabo badatahutse ku neza bazotahuka ku ntambara y'akaga
siko kunabi nyene go ikindi kintu ca kabiri bashobora kuba barahenzwe mugabo ababahenze bafise indi gahunda yabo sindi gahunda atereka abandi bantu tubakoreshe ku nyungu ziwacu sivyo kuko nibaza ko ivyo byose iyo biba kuko yari imitego ibiri Kagame yarafise imitego ibiri yarafise imitego yo gukuraho Tshisekedi akagira n'imitego yo gukuraho CNDD-FDD urumva ko zari plan zibiri izo plan nazo zibiri ni intambara yo muri Kongo byari gucamo sinzi ko abantu bariko baravyumva neza kugira ngo bino bintu bishike ko byari kubera icarimo kwari gukuraho Tshisekedi akaza ngaha agakuraho iyo leta CNDD-FDD ice abantu rero batamenye ongire mvuge biragoye gukuraho intwaro y'abene igihugu kuri mu cyo kintu kugeza uwo mwanya impamvu abantu benshi baribaza impamvu Kagame akorera cyane abazungu bikabasiga nibo bamushizeho umwanya n'umwanya bumukuraho babishatse Kagame nariko atwara kubera ko abanyarwanda aribo bamushizeho ariko atwara kubera ko abazungu aribo bamushizeho niyo mpamvu mubona ahemukira cyane abanyafrika agahemukira cyane abakongomane agahemukira abo muri Mozambique agahemukira abo muri Centrafrique kubera ko nko muri Mozambique murazi ko ujya muntu ahari ujya mu president ahari ashigikiye inyungu z'abafaransa hari kwiba magaze hariya muri Mozambique sivyo murazi neza ko muri Centrafrique abajepe badinze ujya mu president are abajepe ba Kagame byo byose birazwe sivyo no kuvuga iki rero n'abazungu babashizeho kandi babakoresha ibyo bashaka sivyo kandi ntushobora kwanka mu gihe kandi ntushobora kwanka mu gihe hari umuzungu yaguteretse hajya contrairement nini wacu CNDD-FDD abazungu babashizeho ni intwaro y'abene igihugu yavuye muri demokarasi sivyo ico kintu rero abantu bahunze 2015 ntibashishoje kandi ndashaka abarundi tuve ibuzimu tuje ibuntu tuze tumenya gushishoza tuze twanka guhendwa sivyo muhungu mukobwa mu mama mu papa uri kurakurikana jewe kino kiganiro ndiko ndabaha zamwicara n'abana banyu mubize histoire cyangwa mubize ikintu ufite ibintu batazi niyo mpamvu ubona ngaha tuza kuri micro tukabivuga kugira ngo abantu benshi babitahure sivyo impunzi zahunze 2015 ntiyari kesyo yuko ubutegetsi ari bubi yari kesyo yuko hari abantu akagwi kamwe kifuza kubakoresha nka recrutement kugira ngo babafashe kugira ane gutembagaza Burundi ibi nivyo bintu biba ku banyamurenge buri munsi sivyo impunzi zacu z'abarundi zarakoresheje nk'ipiyo y'abanyarwanda okay simvuza abanyarwanda bose nk'ipiyo yakagwe kamwe ko mu Rwanda kugira kabafashe gushika ku nyungu zabo nizo nyungu z'abazungu bongere bateze umutekano muke mu Burundi no muri Kongo sivyo ivyo byose ni bintu abarundi baba batanguye kugira ane gutahura urashobora kwibaza ati none kubera iki batashubu batatashe ava navyo birashoboka impamvu batatashe ava niki yagumye abizeza canke yagumye president Paul Kagame afise espoir ko umugambi wazowugerako yagumye baremamwe icizere yagumye babwira ko bizoshoboka iki kintu c'abarundi ko bariko barataha nindi karata yemeza ko president Paul Kagame yatsinzwe muri Kongo kama twabivuze ngaba no kadutera amabuye tukavuga my friend vyari sanse ko ijya ntambara iba mu mezi ani bakaba barangije ibintu byose niko urugamba rwari rwarateguwe niko karata niko plan niko vyari vyaranditswe sivyo mu mezi ani ijya ntambara bari kuba bahijije ibaye ndende sivyo rero kubona ari kararekura abarundi ati nimwitahire ntashwa afise urabonye ko ne mu kiganiro bamenyesha makuru bamubajije ntiyashotse agaruka ku mpuzi zacu z'u Burundi cyangwa ku kibazo cy'u Burundi ariko yaravuze ati twebwe u Rwanda nta gihe na kimwe kwanse kugurura imipaka atabarundi ubwabo nibo base kugurura imipaka ariko akibagiza neza ko kandi nawe impamvu arayizi yatumye u Burundi bwugara imipaka
sivyo arayizi neza Burundi impamvu Burundi bwatumye bwugara imipaka kubera ko harabagerageje General Godefroid Niyombare guhirika ubutegetsi kandi ico ni icaha kigizene gihanwa n'amategeko yawe paramubwiye ati muhungu duhe abo bantu none wanyegeje baze ngaha inkoni bakwite mu gahanga hamatwugurura imipaka sivyo urabukuntu Paul Kagame asuzugurana aho gushoka yishura ico kibazo yaravuze ijambo aravuga nti nibabanze bampe bajya abahungu banje bafungiye Kinshasa kugira ngo yugurure imipaka yo mu Burundi y'u Rwanda n'u Burundi babanze bamuhe abahungu bafungiwe hehe Kinshasa bavuye muri M23 harabahungu bafashwe none twebwe na Kongo n'u Rwanda harabahungu bafashwe muri M23 harimo n'umuhungu wa Muhire sivyo harimo n'abakozi b'Imana batandukanye bafungiye Kinshasa urumva none ikibazo ca Kongo n'icu Burundi ni gutuvyitiranya ntibisa sivyo ni bihugu bibiri bitandukanye ibintu bikwereka ko President Paul Kagame hanashwa bon sinakuvuga ko je pense yuko bon bisigaye bimugora okay urumva sinzi no kuvuga iki yaramaze je ko basha ofete abantu bari hafi ya Kagame bamube hafi je voilà bamuhebe hafi ko ntiyorohewe igituma torohewe ibaze gufata abanyamurenge ukabashira muri risk wumbereze ukuntu atorohewe gufata abanyamurenge ukabashira muri risk ukabemerera ko uzobaha igihugu gufata Colonel Nanga basutani make ukabemera ko uzobaha igihugu gufata abarundi ukimera ko uzobaha igihugu iyo mice ine byose bigatera swata ukabakoresha ukavuga ati mwebwe nzobaha ibi abandi nzobaha ibi mugabika wumva uwo muntu abo bantu bo mufata gutuba bagufata nk'umweswe sivyo yarahenze Baniyombare arahenda abandi ati mwemwe nimukora akajagari byanse muzoza dufatanye tubahe ubutegetsi ahenda ba Colonel Nanga turumbana muri Kongo Colonel Nanga amatungo yiwe yarafatwa buyaciro igihano cyo gupfa sivyo none wumva ko yo bari mu bihe bigoye President Paul Kagame ari mu bihe bigoye cyane kuko umengo niyo bari karavuga umenga arafise ihungabana no kuvuga iki ni ryambere ateguye ibintu bikamutekurukana kubera iki byabaye kenshi baramaze kumumenya ibintu amaze kugira guma bisubiramwo systeme ziho baramaze kuzimenya muri rusange c'est ça nico gihari so Liam Promoter kuri ariko twagomba duhikaza abarundi pardon gato kaduhikaza abarundi baze gushaba cy'amatano bariko baragaruka twubaka igihugu ntibazosubire kongera kubesha ntibazosubire mu Burundi niho hantu honyene twatoriye ikibazo c'amoko mu Burundi honyene bunene tubanye neza nta kibazo na kimwe nibaze dufashe ubutegetsi bwacu buhari kuko nta butegetsi butava ku Mana nibaze dufashe ubutegetsi bwacu buhari nibaze twubaka Burundi twese turi hamwe kandi nibaze yuko imbere ya byose babanza kwanza bakaza barashira n'Imana imbere kuko ibintu byose ni Imana byose birashoboka hama ikintu gituma reka ngaruke ku iki kintu ikintu gituma abajene benshi tuba influence y'abo banyepolitike ni kwa kuntu kumva mimi ngaruke mu bya mbere ni kwa kuntu kumva tutokwiremera icizere mu byo dukora hari ukuntu baduhenze bamera ko twese dukwiye gukorera leta ukana karagiye ngo habiwe urumva abandi bakagirisha urumva bigatuma abeshwa umunyepolitike aza akakubwira ati bya burya je ndahagiye nawe nzoguha ukacu hedura umujene abajene tumenyere kuba aba createur sivyo twiremera ubuzi sivyo twiremera ubuzi noneho ubunye twarajijutse hama ikintu ca mbere nibaza ko ari ibintu dushigikire leta yacu duha amahoro n'umutekano of course hama turimo ubuzi bw'iwacu twikorere mu mahoro n'umutekano hamwe ushobora gukora kino content ndi hehe ahantu hose ari hose no ukora bikagana neza aba nkasaba leta bino bintu dukora iduha uburusho sivyo igerageze vuga ati kugira dore bajye abantu bakora bino bintu ni gute bo biteramo imbere nta turusho leta yo kwigora ngo bakorere kugira ngo bigende neza ukura vyumva hama twigwa abajere twiremera ubuzi bw'iwacu sivyo ibyo by'abanyepolitike
turekane navyo ibintu umuntu aguhenda haje umunyepolitike kuguhenda ngo tugumuke ngo urababwira ati we para mu gihugu ciwacu so nuko rero so reka ndagushimira cyane Liam Promoter twongera duha ikaze bariko barahunguka bagaruka mu gihugu cabo welcome gihugu ni gwanyu igihugu ni gwacu ni muze tucubake turi kumwe nta kinanirana ubwo twebwe tujeho Imana imbere natwe inyuma ya Imana ikubise ikirenge so thank you so much Liam Promoter thank you so much namwe muguma mudukurikirana noma ndababwira muri commentaire andika ico kintu cyose kibatye amakenga tukibasasangurire turi ready thank you